umukunzi urafite umushehe niko dusanzwe tuvuga. Bon bisanzwe ivyo deja uri no muri competition niyo uba umufise niyo utamufise birabujije kubigira officiel vya vrai ma oya aho rero sasa uranyuvi abivuze baravuga ngo uri muri misi nivyemewe kuvuga ko ufite umushehe je ndabizi hariho umuntu ariko yitoza muri misi Burundi bamukojeje misi yavuze ko amufise donc rero nimba ushaka kumwihakanira ngahine ubivuga aha abantu bose bariko barakura bariko barakumva donc nimba ni chéri wawe ariko aza kwiranda sur donc ukamwihakana twishure neza ivyo niko wacisha à gauche à droite bon reka no fils vya vrai ego mvuga muze nko wewe abahungu bagiye he guys ubu mwana muramubona ubu mwana Hey, what's up bakunzi ba Magic muraho mumeze neza nizere ko mumeze neza nanje meze neza cane ni sisi Cynthia irakoze kuri Magic Channel TV nkuko musanzwe muri ko murabimenyera antwengane ko novuga no bwa mbere ntangura nshimira cane abantu badukurikirana abakunzi ba Magic murabizi ko tubakunda murabizi ko tuzokoma dukora imisi yose ibintu byose kugira ngo munezerewe mwe muryohewe shimira cyane umuntu yigora vraiment akagira subscribe akagira like akagira commentaire vraiment byaturyohera cyane kuko murabizi ko muri abosi bacu mudahari vraiment nta kimwe twatuko turakora turaryoherwa cyane rero iyo muri ko muradukurikirana biratwereka ko tutariko dutamba twirorera ndabashimira cyane kandi ndabibutsa ko tubakunda cyane gose so no munsi rero nashoboye kuzana umwigeme guys numigeme mwiza cyane numigeme abantu baravuga ko dafise abakobwa beza mu Burundi vraiment ico kintu hari abana benshi binyegeje donc iyo bavuze ngo bagiye hanze turababonye twavuga ati wow dusaba abana bita gose so reka mbanze ndamuhe ikaze na karibu kuri Magic ndabibutsa ko numukobwa yuko aritoza muri Miss Kugasaka reka ubwa mbere mbanze ndamuramutse yongera nabaramutse namwebwe karibu cyane kuri Magic murakoze umeze neza yego meze neza nawe yego nanje meze neza no kumenga vuga kumenga ufite amasoni cyane ndibaza uragiye imbere y'abantu urapresenta projet yawe kandi uwo munsi nta by'amasoni byari birimo wavuganye n'uri ya lezi ndisi yego gusa nturazi presenta imbere y'abantu ntaco banza uramutse abakunzi ba Magic hama unabipresenta abakunzi ba Magic muraho murakomeye mumeze neza nanje nitwa Lydia Kaze nkaba ndi umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi muri economy hama ndi muri competition ya Miss Kugasaka 2023 nibyo ego watubwiye kuri Miss Kugasaka mbega aho ubwa mbere mugiye kuri muri Miss genre byakujemo gute kwiyumvira ko uja kwitoza antuko wabonye hari abakobwa benshi beza ingozi wowe kugira ushobore kwiyumvira kuvuga ati reka ngende kwitoza byakujemo gute bon dis-moi ni ibintu nakunze kuva kera donc namwe mfise indoto yuko ijwi ryanje ryoshika kure nkabera icirora abandi numva ndonsere iyo basi novuga niyo opportunité yo gushikamwo asanga ndakwije ibisabwa basaba kugira nshikemwo urumva nabwizwa kujamo kugira shobore gushika kuri za ndoto zanje yego ni Kaze Lydia ariko aritoza muri Miss Kugasaka akaba ari numero 5 numwana ariko araboneka cyane numwana tuko turabona ko numukobwa nako twinamita umwana numukobwa ariko araronka yaba majeme yaba ama commentaire ariko aza nk'uwa mbere kandi antuka nawe nyene ariko arabibona ibintu biko bigenda neza Lydia waragiye kwitoza muri Miss Kugasaka kuva ugiyeyo ni cyahe kintu maze kubona kimaze guhinduka apa kuko ndabizi nk'ubuye n'umuntu atahora kwandikira ubu benshi barakwandikira ubu peut-être uragara ntiwishura kubera uri muri Miss Kugasaka ubu hari abantu benshi ama contact menshi ariko ariyongera akwandikira ibiki bla 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 ibintu nyene byinshi uri kubibona gute kuva unje Miss Kugasaka nikiye kintu maze kubona ko cahindutse bon je ndabikunda cyane kubera urya umuntu umugenzi arafite icamara abagenzi ni beza cyane ndabikunda cyane rero kuba ndiko ndunguka
abandi bantu tumenyane yego ariko ndisi abakobwa ndabizi ngene mu mezi no azi nishizemo urashaka gusanga iyo umuntu akwandikiye dufate avant ibintu tabijamo akakwandikira Lydia sava meze ugasanga uri kuraba hotaye kwishura cyane ntibishure meme na message kubera avuga ati umuntu sinamumenye iki muga antuka ubu none nubwo niko bigenda uhagize umuntu akwandikiye ndisi nubeshe yego iyo umuntu akwandikiye ubu none antwangira akwishura akwandikira 7:30 na 30 nyine ukaba wishyuye ndisi bon ndimo ntabeshe vraiment ubu ahubwo ubu niho mbasi mbura umwanya wo kwishura cyane kubera urumva basi nugaye connection nka 10 minutes sanga ama message urumva yabaye menshi nyene abanyandikiye ndaronka abandi vraiment ndafise abantu banshigikiye vraiment kandi merci beaucoup abantu mwese muri ko muranshigikira umva sanga ariko sanga nyene ama message bayanyandikiye gusa ndimo ndagerageza nkishura yego kandi ndabishura bose aho ni bon aho ni sawa cyane kuturabishwa nyene kuko niwe kwaguha amajwi ndakubaza ikibazo ca kimwe cy'umukunzi urafite umushehe niko dusanzwe vuga bon bisanzwe ivyo deja uri no muri competition niyo umufise niyo utamufise birabujije kubigira officiel bya vrai oya aho rero sasa uranyuvi abivuze baravuga ngo uri muri misi nibyemewe kuvuga ko umushehe je ndabizi hariho umuntu ariko ayitoza muri misi Burundi bamukojeje misi yavuze ko amufise donc rero nimba ushaka umwakanya ngahine ubivuge aha abantu bose bakora kuraba bakora kumva donc nimba ni chéri wawe ayikora aza kwiranda sur donc ukamwihakana twishure neza ibyo ni kwacisha gauche à droite bon reka no fils bya vrai ego mvuga muze nko wewe abahungu bagiye he guys ubu mwana muramubona ubu bya vrai uri single ndatangaye musanzwe kubera nyene je sishaka kumva umukobwa mwiza nka wewe ashobora kuba genda nyene uko nyene bibaho kubera habuzi oya sanga ntara byitegura kubyinjiramo neza kuko ijya ni engagement numva bisaba nyene uyangaje yego n'aba diaspora baburanka kwandiye ko bidoda muri n'ukuri n'abaroke reka ntacu tuva ngaho tuja udufitiye projet yahe nko muri Miss Gasaka kugira dushobore kumva nakubwiye tuko turabona ko amafoto yawe ariko arasikira cyane nakubwiye amaje mu commentaire uriko urasumba abandi numero 5 Kaze Lydia none muri nashoye kuraba ama projet ntashoye kuja habona ariko urashaka kutubwira ni yahe projet udufitiye ni ya nisha ikintu gishasha sinzi ko ari gishasha atari gishasha utuzaniye tuvuga ati Kaze Lydia agiye tuzanira ibi okay bon ndashobora kuvuga titre ya projet yanje yego ni bon ivuga ngo nos talents en tant que femmes, source de notre développement, celui de notre belle province d'Ngozi et celui de notre pays. Donc il y a un titre. M'a dit moi un projet yanje azoba ari kwasira protection de l'environnement mu réduire ngira na recyclage yama déchets plastiques en objet de décoration. Va donc genre ajya amacupa bakunda gukoresha bakayata urabona ko bidetruise environnement il y a plastique kandi n'abantu bake vraiment bagira recyclage yabyo j'aimerais que rero yuko Ngozi twabitangura ndabicishije mu mugambi wanje nkabitanguza twakorana n'abandi komsa tukasura protection de l'environnement tubicishije muri ubwo buryo yego donc iyo projet niyo wari usanzwe ufite cyane bya bintu uvuga ati ngira nje kwitoza muri Miss kandi wazi ugombye kwitoza muri Miss utavuga ati ronde ya projet nyene imwe itusha abantu imwe nyene izogira ikintu imaze niyo wari usanzwe ufite kuva kera canke n'ibintu wavuze ati ngiye muri Miss reka ntegure projet bon iyo projet nari sanzwe ndayifise ko n'ibintu sanzwe gira gusa nyene kubera urumva ariko akuntu moyen financier moyens humains umva byose n'ibintu bibura ni projet ntara developer cyane gusa n'utuntu sanzwe nikorera buke nka dukora donc nyene ariko muri present watubwiye kuri umunyeshuri nta tundi tuntu akote usanzwe ukora none yego ndumote événementiel muri team yitwa Burundian Queens in the Making
Yego dusanzwe dufasha mu evenement atandukanye abantu bamwe bamwe baramaze kutumenya baradutumira yego n'abandi Ngozi nyene canke ya ibyo sanzwe ndabikorera ngaho i Bujumbura. Donc tubandanyije rero na projet yawe nakunda kubaza ko ni yakujemwo genre uvuze ati canke n'umuntu yagikubwira ati genda kuko habajya ntari kuja kuba mu kwitoza mu amisi uronka n'umuntu akubwira ati wewe vraiment uri mwiza hagusunika avuga ati genda we niba ari projet ushaka nimba ari iki tuzogufasha byose nta kibazo. Bon oya vraiment nta wansunitse numva narabonye kwanza lancement ya inscription ndayibona. Bon dimusi nobesha ngo abantu barambwiye itoze ibiki nanje nkavuga mana nitoze nyene biratangura ndabanza tiyumvira nitoze hama ndabaza papa kwanza papa arambwira nta kibazo. Bon mama nyene yabanje kumbwira ngo wewe mama ngo wewe ngo yari kashango reka je ngo reka nyene gusa ubunye aranshigikiye cyane. Numvise rero abavyeyi banje deja banshigikiye nta kintu na kimwe cari kubuza ntajamo. Yego. Okay, uratubwiye kuri iyo projet yawe uko imeze uravye ama projet y'abandi antwe igihe ba presenter ama projet yawe urayibonye uri kuraraba neza. Bon sinzi andi ma projet abandi bafise bajya bakobwa muri 7 wogira 5 uravye ama projet abandi bashoboye gupresenter uri ko uraraba urabona neza ko hari ikintu genre barushije canke gishobora gutuma ndabizi ko bayikora mu amisi si ubwiza gusa c'est vrai ubwiza washaka konta ariko no ngaha mu mutwe harakora no ngaha mu mutwe harabamwo ego yes harabamwo uri kurara abandi ama projet bashaka kuba bara présence ubona gute uravye ni wawe ukazi. Bon bino bintu bisaba self confidence. Je vraiment uriyemera ufite confidence. Ni bon kwigira confidence ni sawa. None Lydia umaze bon ni wagira iyo chance yo gushobora gutahukana Miss Kugasaka bakagutora ukaba wa mbere nkuko ndiko ndayibona nimba atari ikintu kizaba gihinduka vraiment ndabona ko ni byiza vraiment bisa neza ego. Nibamara kugutora ukaba Miss Kugasaka ku bintu ugiye guhindura urisho neza kuko hari abantu batora bagenda bakitoza amafoto bagapostinga bakagira iki bakabaha amaji bumvise projet yabo ariko ugasanga iyo bamaze kubatora ikiringo no umwaka ugasanga witeguye kuzobikora ivyo bintu gute uko ndabizi ego ushobora kuronka ama sponsor ukaronka abantu bagufasha genre kuko urumva uzobumenyekanwa n'igihugu bazoba bakuzi si Ngozi gusa deja mu Burundi hose iyo publicité barayibona kandi bazoba bakuzi. Nivyo witeze kuzokora gute kuko ndumva ivyo uzobikorera cyane Ngozi n'Ingozi intambwe ya mbere n'Ingozi shaka umbwire witeze genre kuzobikora gute kugira ngo ushobore gukora maze twese dushikirwe hose ndetse n'Uburundi bwose. Bon ico kibazo ni ikintu kibwiza kwa muri projet yanje bataracyari muri competition kandi je crois que abantu bazora ikiganiro ni benshi urumva ico ni ikintu kibwiza kizoba nko muri projet yanje ntabwiza kudevoira pour le moment. Gusa ico no bizeza cyo ko ni projet isanzwe iri en cours urumva soyez en sûr ko bizogenda neza. Ndatubize ko bizogenda neza. None usabye iki canke ubwiye iki abantu bamaze gutora abantu bamaze kugira j'aime abantu bamaze kugira commentaire nandi batarazigira nakahe kantu uri kurabereka genre nimba hari umuntu ubwa mbere ijambo ushobora kubwira abantu bamaze gutora n'abandi bataragutora peut-être ko bashobora kubona iyi emission ugasanga bashoboye guca gutora kubera ko dazi ico kintu ico kuba genre nimba ari kunoga kubahabura canke kwa nyine kwa pushira kuko nutaje gutora casanga agiye gutora. Ego bon icambere ndashimiye abantu mwese mumaze kuntora nukuri merci beaucoup vraiment ndabona ndashigikiwe nanje biraryohera ndabashimiye mwese mumaze kuntora hama ndatumire n'abandi mwese mutarantora mutarampaye mahigwe mugende kuri page ya Miss Kugasaka kuri Facebook mwandika Miss Kugasaka 2022 muca mubibona ahantu postinze ni kuri yo page uca uraba ndi numero 5
ucugira like ugacuja no muri commentaire ukandika ko 5 mukagira n'ama partage menshi kugira utumire n'abagenzi bawe kuntora hama kuri Instagram naho urandika Miss Kugasaka hama ndi numero 5 uragira like ukagira na commentaire na share nyinshi zishoboka hama vraiment ndabijeje yuko bizogenda neza ndiko ndabitegura neza nanje ndiko ndabitegura aske ntazamwabara manza ku munsi wa evenement le 30 décembre nzoze no kunshigikira ego bizobera Ngozi nyene bizobera Ngozi none twebwe nitwagutora utwemereye iki rimwana zogaruka kuri magic uzoduhikyo ya utubwira abantu tuzatwagutoye kuko urumva tuzatwaguha amahirwe kandi nawe urumva ko ibintu bizoba bimeze neza tubwira ikintu twemereye zabashira muri projet yacu nagizo duha n'amakado basi ariko amakado basi tuzaduhanye n'umwe umva tuzatwagize effort tuzatwaritse abandi bakobwa mugabo twagutora urumva ko tuzatwagize effort nyinshi ni surprise ndabafitiye yes rero sasa iyo surprise ntaco hatwirindiye kandi ndahubwira courage ni ibintu byiza n'abakobwa benshi usanga ari beza bakagira ubwoba uko washoboye kwikura mu cyo kintu ndabizi Ngozi simwe mwenyene abakobwa abandi benshi beza ariko kwiyemera self confidence kwigira ugasanga ni kibazo mugabo washoboye kubishobora ugashobora kugenda ugashika muri finale muri finale voilà ugashobora kuhashika vraiment ni intambwe uteye kandi twizera ko nibindi bizogenda neza mbwira n'abandi bakobwa dufise abakobwa benshi beza Ngozi abakobwa benshi ubu ntaco iki kigo kiraba iki ca Miss Kugasaka kiraba abakobwa benshi bo bingozi ariko ndazi Ngozi abakobwa benshi beza mbwira naho tuba turi muri Miss Kugasaka gusa tujana muri Miss Burundi bientôt 2023 hazoba izindi edition za Miss Burundi abakobwa dufise abakobwa benshi beza vraiment hari abakobwa benshi beza vraiment mugiye courage tubabone muja habona mwitoze tuzobaha amajwi t'inquiète nta kibazo reka tugushimiye cyane Lydia merci beaucoup nawe bashaka ikintu nari kukubaza ntakubajije wari ufite ko ndakubaza ntakubajije oya c'est vrai isi ko byose nari kubajije chéri bazawimbajije byose mwishuri uwa kangahe muri université niba ntaco muri secondaire uwa kangahe muri secondaire je vraiment excellent Javre wow murabizi dufise umva umumisi wacu afise ubwenge abazi ubwenge vraiment mu muhamahigwe yabibasavye yabwiyeho mushaka kuja kugira mushaka kumutora reka tubashimire cyane abantu muzakurikirana ikiganiro anabasaba mu muha amajwi ni le 30 décembre ego muzoshaka gupresenter ama projet yanyu uwo munsi no bazoshobora batorana na Miss Kugasaka ego munsi Lydia merci sana merci beaucoup nawe ego bakunzi ba Magic n'abandi badukurikirana tubashimire kandi tuguma tubasaba tuzokoma dukora byinshi byiza kugira mwabe munezerewe muryohewe mugwe mudukurikirana batagira subscribe like share comment mubikore muri bwa bumwe gwa rukundo murabizi ko tubakunda cyane murabizi tuzokoma duhari ku bwanyu dukora byinshi kugira mwabe munezerewe reka rero tubabwiye ati bye bye ciao ciao